leta ubu biraboneka ko itabigira yo kwegereza abahinga mu bisata bitandukanye bakayifasha bakayibwira bakayereka ico yokora nayo ikabumviriza hama igashira mu ngiro ivyo bayisabye bayibwiye gukora kuko abahinga mu bihugu vyose vyagiye gutera imbere vyateye imbere kubera abahinga abashakashatsi bakora ivyigwa hama amaleta akabifatirako vya mbere abashinwa abayapani aba Singapore bose zateye imbere kubera abahinga ivyigwa kubera iyo habaye ivyigwa ubona aho urwaye hanyuma ukamenya n'umuti uhashira kigira gatatu murabona uburundi butunzwe n'uburimyi n'ubworozi hanyuma uburimyi n'ubworozi dufise tubukoresha amauti ya kera classique yo mu kinjana ca 19 isuka ni hake bagikoresha isuka Amen urumva kandi ukoresha isuka urumva ya rapidité ntibaho ibi vyimburwa biba bike rero leta ishire inguvu nyinshi cane gose ishire mu burimyi n'ubworozi kubera igihugu cacu ni ciza kirimwo la verdure kirimwo ushobora kurima ibintu vyose n'imvura tuyifise n'ibindi ugereranije n'ibihugu bimwe bimwe nka za Senegal canke bijya vya Sahel usanga ari ubugaragu turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse abakunzi ba Blaise Journaliste International Emblématique n'abantu mwese mukurikirana ibiganiro vyacu dukora nkuno munsi rero uko mubibona imbere ya kamera turafise umuprofesseur d'université ashajije cyane bamwitwa Bitsure Jean Claude turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse murakoze no munsi rero nkuko twabatumiye mu kiganiro turashaka mubanze mwidondore abadukurikirana mbega Bitsure Jean Claude ninde ni Dr Jean Claude Bitsure umwigisha mu makaminuza nanonosoye ivyigwa vya communication mugabo spécialisation ni journalisme niyo mpamvu kuri Primedia nahakubonye yego cyane gose Bitsure Jean Claude uno munsi turashaka kubanza kuyaga kuvyerekeye ekonomi y'igihugu Uburundi buhanzwe n'ibibazo vyinshi harimwo ibura ry'ibintu bimwe bimwe byankenerwa ku buzima bw'igihugu harimwo nk'ibura ry'igitoro ifumbire amadovize n'ibindi leta y'u Burundi rero yokora iki ku bwawe kugira ngo yikure muri ivyo bibazo urakoze kuri ico kibazo mu bisanzwe iki bibazo ni vyinshi n'ivyo vyamaho no mu bihugu vyinshi birabaho ariko ngahanye ikintu ca mbere cobanza gukorwa no kwicara bakaraba icabiteye ivyo byose birafise umuzi birafise inkomoko ahanini nkuko mubizi vyatanguye na crise ya 2015 niho vyatanguriye vyose ugasanga imigambi yari ihari yari myinshi irahagaze kubera bafasha Burundi abanyamahanga baciye bogariro bine bahagarika imfashanyo zitari nke no kubanza rero bwa mbere na mbere twari dukwiye kwicara tukaraba icabiteye kugira tugitorera umuti icabiteye urumva hariho icatumye bugara ayo marobine naho jewe imfashanyo kenshi ntayishigikiye burya sindazishigikiye ibihugu vyinshi nuko vyo kwama imisi yose vyiteguye bikicara bikaraba ingene vyova muri ivyo vyo kwama bateza amashi gutega amashi iyo umuntu umutega amashi ukamushayako gatoyi aca yugara aragutsitaza kandi utsitaye ntuzovayo ntuzoronka ugufata ukuboko ico rero nukuraba icuka ca politike kigasubira kikaba ciza impunzi zigatahukanwa ivyonye vyotanga icizere abarundi bakubaka igihugu bose ikindi ca kabiri cotuma tuva muri ivyo bibazo twaramaze kuvyinjiramwo nuko leta ubu biraboneka ko itabigira yo kwegereza abahinga mu bisata bitandukanye bakayifasha bakayibwira
bakayereka ico yokora nayo ikabumviriza hama igashira mu ngiro ivyo bayisabye bayibwiye gukora kuko abahinga mu bihugu byose byagiye gutera imbere byateye imbere kubera abahinga abashakashatsi bakora ivyigwa hama amaleta akabifatirako vya mbere abashinwa abayapani aba Singapore bose zateye imbere kubera abahinga ivyigwa kubera iyo habaye ivyigwa cubona aho ugwaye hanyuma ukamenya n'umuti uhashira kigira gatatu murabona uburundi butunzwe n'uburimyi n'ubworozi hanyuma uburimyi n'ubworozi dufise tubukoresha amauti ya kera classique yo mu kinjana ca 19 isuka ni hake bagikoresha isuka Kameme urumva kandi ukoresha isuka urumva ya rapidité ntibaho ibi vyimburwa biba bike Kameme baranavuga yuko plus de 80% y'abarundi arabarimye mugabo bagashobora gutunga ibindi bice ntibashobora guhaza ibindi bice nka 200 biba bisigaye ahubwo nibice birenga 90 hafi 95 kwijana mugi ibindi bice bitanu bisigaye ntibashobore kubitosha ku mwimbo barimo ni kubera nyene ivyo nyene by'ubuhinga buke isuka kurisha isuka yo mu 19 urumva aho uzorima urimishije isuka uzoharima aho uzorima indwi zibiri urimisha imashini yo aharimye minota 20 birumvikana urumva ni ibintu bica bigorana rero urakabuze yuko tudafise nivyo duca turima nibiterwa dufungura kugira tuvivote tudashobora ku exporta rero leta ishire mu nguvu nyinshi cane gose ishire mu burimyi n'ubworozi kubera igihugu cacu ni ciza kirimwo la verdure kirimwo ushobora kurima ibintu vyose n'imvura toyifise n'ibindi ugereranije n'ibihugu bimwe bimwe nka za Senegal canke bijya bya Sahel usanga ari ubugaragwa rero ishire mu nguvu nyinshi haba uburimyi n'ubworozi bushobora ku buryo dushobora kurima canke tukorora vyinshi dushobora kurungika hanze exporta kugira turonka ayo madovize tuyaronke tutayaseze ivyo umva igisata c'uburimyi n'ubworozi bagiteza imbere kuko ubunye urabona biragoye usanga muri budget de l'État ari budget largement de consommation mugabo nta budget yo gutegekanya donc yo kuinvestisa yo kuinvestisa ugasanga ya production ntayo ugasanga amafaranga bashira mu burimyi n'ubworozi kandi arivyo byari bitunza abarundi bice birenga 90% n'inshuro 2% ni bibiri n'amahera make cyane ivyo bice bigorana ikindi naco gituma n'ivyo twimbura canke ivyo dukora usanga kenshi bitaba vyiza nibi vyuko usanga ubuziba buha abantu batabishoboye abantu ugasanga ibibanza by'ubuhinga bihaye umuntu kubera umugambwe kubera ubwoko kubera intara ibintu bibi cyane urumva nta kintu c'igitangaza zoheza ngo mugire ikindi naco cotuma ibi byose ibibazo turi mu tubivamwo no kugwanya bimwe biboneka bimwe bigaragara abajya ibiturire abasesagura amatongo ya leta by'ukuri bakabagwanya atari kubivugira ku muntu mugabo bakagwanya kandi ivyo basubije bakabisubiza ivyo batwaye bakabisubiza kuko umujanye mu munyororo nta kamaro bifise kanene azobisubiza azogenda mu munyororo bizike hariya ave mu munyororo bikoresha ahanini ni vyinshi umuntu yavuga mugabo ahanini ivyo ni vy'amukuru haraciye igihe kinini perezida w'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye avuga yuko igisata c'ubutare yagihaye abantu yizeye ko bagishoboye mugagushika no munsi umwimbo w'ubutare ari mu bice bikeya muri mwedo disi sinzi ko nizo disi zishika ku bwawe igisata c'ubutare cyotunganwa gute kugira ngo gisahirize ubutunzi bw'igihugu bisanzwe kugira igisata c'ubutare gitunganywe neza leta niyo teza kwifata mu minwe yenyene hanyuma ikabikurikirana urabona ko twe muri igihugu ntidufise ibikoresho vya ngombwa byo gucukura ubutare
mugabo leta ikaraba abantu babizigirwa atari abanyonyezi aza kwimba ubutare akoresheje amamoye moderne donc ibikoresho bigezweho hanyuma urazi ko kandi mu butare ababwimba babwirizwa no aho babikuye mu bisanzwe bategeza guca muri ry'amasezerano niko biba biri muga ntabyo bakora bategereza guca baca amabarabara bakubaka upito bakubaka amashuri aho hantu kugira haba ahantu haboneka hari modernize nyene biboneka ko hava n'utuntu dukwiye ntabyo bagira ibyo byose leta yica bikurikirana ikavuga iti aba bantu mpaye contre mugabo leta ikagumizamwo umutahe kubwira ibikurikirana donc ikabakoresha nk'abasutreta gusa ntibibomorere ngo ibibahe byose ubutare bukaba bwa leta hanyuma bakabaha bakagiranira contrat de sous-traitance kuvuga igikorwa kiba ca leta mugabo bo bakaza nk'abahinga nk'abantu baje gusahiriza kubera bafite ibikoresho hanyuma bagakingira ibidukikije bazi ko ibidukikije bidakingiwe neza aho biyimvye ntibahazibire hakabomagurika ubugaragwa buraza imvura ikagira hanyuma ibihe bigahinduka n'umwimbo ntuboneke urumva ibyo byose nivyo byategeza kuba bakabitunganya neza cane gose ku buryo n'amahera avuyemo haba traceability akaja mu giga ca leta ntaje ahandi ntaje mu mifuko y'abantu abana bari kugira amahera ashaka kuko ibihugu bitunganya neza ibifise ubutare canke ibindi bintu birafinansa budget yose y'igihugu akarorero nko muri Senegal ni igihugu c'ubugaragu ariko bafise des lieux touristiques nyinshi nziza cyane ku buryo tourisme amafaranga ava muri tourisme niyo afinansa budget ya leta y'umwaka yose ijana nta mashi Senegal iza gutega umunyamahanga umukoroni ngo amafaranga yo gukoresha biba kandi Senegal ifise intara zitandatu iyimbura ari imwe Casamance yonyene cyumva rero ko gisata natwe twagize imana twadufise isi iri mu butare tuyikoresha ku buryo leta ifata mu bintu kabishamo ingufu nyinshi cyane rwose itarindiriye ngo abadagi abaki baraje kudufasha nabonye CRG kare niyo yaza kuduha imigambi n'ibiki tubifatire mu bintu neza cyane kuko kugira tuyikamisha aho nyene tukiri ngaho baravuga yuko igihugu gifise ugwaruka kiba gifise vyose kugira ngo gishobore gutera imbere mbega uno munsi uburundi buburiki kugira ngo butere imbere ko ufise ugwaruka gwinshi gusumba abashaje ko bavuga yuko ubufise ugwaruka nyene abafise vyose kugira ngo atere imbere haburiki uno munsi population y'u Burundi baravuga yuko plus de 60% araba moins de 35 muga tukaba tubona ko no munsi ari cyo gihugu gikenye kandi dufise ugwaruka gwinshi urakoze urazi neza cyane gose ugwaruka ruhari gwinshi gwaraciye no mu ishuri cyane gose kandi urazi ibihugu byose nta siniko ndakengera abantu batize mugabo ibihugu byinshi imigambi myinshi yimvirwa n'abantu bize baciye mu ishuri cyane gose ubu rero twebwe turafise ugwaruka kandi gwaciye mu ishuri by'ukuri gwahejeje amashuri ufise diplome kugira diplome hajya n'ubumenyi n'ikintu n'ibintu bibiri bitandukanye twe dufise une éducation dufise inyigisho naho twinjiye muri kimwe twita système BMD twagumye mu usanga inyigisho zagumye ziri beaucoup théorique donc ata pratique nyinshi irimo naho BMD ari enseigner autrement sinzi ngene kiva mu kirundi kwigisha kuko byatweza kuba muri pratique no kuvuga umunyeshuri uzosohora azoza ata bintu pratique atakintu ashobora gukora kibonera ku kibuga
ku buryo uzomuzana akaza ngaha adashobora kwinova kugira innovation cyo kivuze nico gucreya inyigisho naco ku kibuga naco ziheza ngo zimare kameme ni ngorane niyo ngorane usanga rero ribabaje bari hajya bababwiye ati mwe mukuru imyuga mugire muheje amashuri murabona ubuzi nta buke hari kandi nivyo kandi n'igice kiba ciza iyo abantu bariko barikorera nivyo vyiza niho n'igihugu gitera imbere ugasanga ntashoboye aragiye ku kibuga ntashashoboye gukora kubera iki afise la teori mu mutwe nta kindi la pratique zero cyo bituma rero icokorwa ikibuze cokorwa nico cokorwa nuko leta yogira yokoranya abahinga education bakaja hamwe bakimvira ingene dutunganye gushasha ivyigwa bikabi pratique uburyo umunyeshuri azova ku ishuri ashobora gukora agakora ikintu kiboneka ivyo ntabibonye mu gihugu naho turi muri EAC ibihugu vyo muri EAC si bimwe ivyo ntabibonye nko mu Buganda umunyeshuri baramwigisha ku buryo azova ku ishuri ashobora créer une entreprise nziza prospère imeze neza ikindi rero gica kigorana no ngahanye wavuze ati habuze iki uzomurungika wa muntu yaheza kaminuza ngo genda ku kibuga ngo ukore ngo wikorere mugabo ugasanga n'umufasha mu mugongo umuntu utari ko ramufata mu mugongo ntashobora gutera imbere kare hariho amadisikuru je nagaya cyane gose naho numva y'abantu baba bariko baravuga bahimiriza ngo ugwaruka ngo muvuye ku mashuri ngo mukreye ngo mugire ubuzi ngo kuko ngo kugira ngo akazi ngo sama amafaranga entrepreneur ngo kusama amafaranga ntibisaba amafaranga kujya no guhenda abantu amafaranga arakenewe udafise amafaranga yo gutanguza n'abantu entreprise gute utagira amafaranga udafise make yo gutanguza ibintu elementaire ntibikunda nico kubuda kabisa nk'izo discours nka leta ari kwamirira kure bajya abantu ariko baje baravuga nya discours gugwaruka guhangira imirimo gugwaruka ngo mukrengo ibintu ngo nta mafaranga akenewe arakenewe hanyuma ugasanga muri ivyo bintu yakurungitsemo leta nayo yakurungitsemo heje amashuri ishiramwo budget itarenga ya 10 ngira ari menshi ni 10 sindavyibuka neza agriculture na élevage ari 2% ou 11% sindavyibuka neza nava mbeshe muga ni make ugasanga rero naho ushize ubwiye umuntu agende kandi ari majorité wabivuze ko ari majoritaire abajene bagaca bagenda guhurira ahantu hari budget ya 10% 11% idashika na 30% ya budget de leta uzomufasha iki nta nakimwe kuko nta mafaranga washizemo nta bikoresho washize wategekanije bikwiye kubera 11% yo mu maririke yo yakoresha ubwira uyasanzaze hose fasha abantu bose ntibikunda ivyo rero kiragira gica kigora naho nivyo bivuze no bavuga ni byinshi bivuze mugabo kangarukirize kuri ivyo ya uno munsi turabona yuko turi mu gihe cy'imyamamazo mbega wowe nk'umuntu yize ibintu vya communication usanzwe uzi mu communication violente communication verbale no verbale n'ibindi byinshi abanyepolitike bakwiye kwitwara gute muri kino gihe cy'imyamamazo muri iki gihe cy'imyamamazo abanyepolitike bakwiye kuhagabira mu mvugo birinde z'iyo mvugo zibi zicanishamo abantu birinde imvugo ziturira mu vy'amoko mu vy'imigambwe mu vy'amadini mu vy'intara bavyirinde ikindi naco birinde kumanipira urwaruka urwaruka rumanipirable kubera urwaruka nk'uko babivuze usanga rukenye bashobora kumuha amahera yanayagenda ugirire nabi mu adversaire mugenzanje canke uturire permanence yo canke ugiriki ibyo bintu bazovyirinde kugira kuko igihugu kitari mu mutekano kitari mu mahoro ntigicigera gitera imbere nico no iyo niyo message noba
cyane cyane yuko n'ugwaruka tuba dufise amaraso ashushe cyane gose urumva kuba ibikoresho by'abanyepolitike biba vyoroshe cyane gose ivyo n'ugwaruka ruvyirinde bace kure. Aho nyene tukiri ngaho mbega umumenyesha makuru wewe wavuze yuko muri domaine uri mu milita muri domaine ya journalisme umumenyesha makuru wewe yo kwifata gute muri kino gihe? Si muri domaine ya journalisme gusa ko je narabaye umumenyesha makuru na jewe imyaka myinshi imyaka myinshi cyane yego narakoze nk'umumenyesha makuru mbere kuja kwandanya amashuri mbe umwigisha wa kaminuza ari umumenyesha makuru nta n'ikindi kintu nari nigere nkora atari kumenyesha makuru. Umumenyesha makuru hari ikintu bita ethique et déontologie akarangamutima k'umwuga nico kintu cambere cyo kwisunga babanze bagende basomye kirya document ya ethique et déontologie sinzi ko sense yitanga mu media yose canke maison de la presse kayiha abamenyesha makuru gira bazomenye ngene bavyifata ariko akarangamutima bakurikiza kuko umumenyesha makuru ateza kuvuga inkuru uyukuri kuko umunyagihugu umwenegihugu aba ari hajya abarindiriye iki ukuri ntabarindiriye bijya byo kugenda kumanipira uko abishatse abarindiriye ukuri bavuga ukuri la verite kamere hanyuma bakora inkuru baha ijambo abakandida bose imigambwe yose ku rugero rungana nivyo vyaba vyiza bakore inkuru badahengana ico ciza murabizi ko ibinyamakuru ni nk'ugwembere ufise intoza zibiri yego ubugi bubiri muravyibuka ngira muravyumva mwebwe mwari batongera canke ntimwari banavuke dayeri ntimwari banavuke aho mu Rwanda ariho ibimenyesha makuru muri jenoside vyakoze ibintu bibi cane gose aribyo vyatumye abantu bicana hariho izitwa za radio Mirikorine za journal Kangura ntitwifuza ko hari ahantu vyosura kuba nico ituma urazi ko ivy'amatora iyo hari amatora abantu baba bashusha imitwe bashobora no kugira amareaction yose abanyesha makuru rero bavyitwaremo neza cane gose babe des artisans de la paix bakore ku buryo inkuru zabo zizoba arizo gusasagaza amahoro n'umutekano atagucanishamwe abarundi. Birumvikana cyane hama dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro uno musi Bitsure Jean Claude wohamagariri nakahe kamo wotera abarundi bagira baje kwitabira amatora muri rusangi? Abarundi bagira baje kwitabira amatora bageze bafise imyaka ikwiye barabe imigambi y'abakandida imigambi projet de société barabe imigambi zoteza imbere igihugu abariyo batora yego kuri ico naco muga tukikiriko uno munsi tusanzwe tuzi imvugo za politique demagogie politique donc umuntu araza akaguprometa ni natsinda nzogukorera ikiniki mugabo yamara kuhashika bikaba bihereye aho mukazosubira garutse kuguhiga kwijwe ico naco umunyagihugu yocizera gute ko yotora imigambi mu gihe hari gihatora umuntu iyo migambi ntayishitse? Nico rero ico ni kintu gikomeye kuko umunyagihugu umwenegihugu muri iki giringo aba yaheje gutora abaca akwiye kwevariwa umunyepolitike yatoye ati ivyo yanyemereye ariko arabikora atabikoze asubiye kwitoza ntasubiye kumutora nivyo vyari kuba biri logique ati hari ivyo watwemereye utakoze twase kukubona twaragutoye ubone uwo munsi wa nyuma twahise kubona ubunyene none uje kugira iki kota kw'ivyo watwemereye tavyo wakoze hama bashobora kumutora. Hama rero Bitsure Jean Claude tunagushimira kubona washoboye kwitaba kino kiganiro cacu kuri Télé de la Richesse. Urakoze cyane na tunizera yuko n'undi munsi tuzosubira kugukenera uzotwitaba nta kibazo. Murakoze cyane bakunzi ba Télé de la Richesse bakunzi ba Blaise journaliste international emblématique turabashimye kubona mwashoboye gukurikirana kino kiyago cacu cari kiyago twariko tugirana n'umwigisha wa kaminuza Bitsure Jean Claude
yigisha ku makaminuza atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no muri interieur. Stay tuned kuri Télé de la Richesse no kuri izindi mbuga zose dukoresha. Ciao ciao.